kuri zino pwe zishika kuri 9 canke 8. So reka rero ndabipfurize ikaze nkuko bisanzwe muteramanye na jewe Mr Never Give Up. Nkaba rero nifuje ko tuba turayaga mbere yuko muza. Nashaka gusaba umuri wese azoba yamaze gushika ko yoshika ashira ko like kugira ngo mbone ko hari abo duteramanye canke hari abo turi kumwe muri kino kiganiro. Thank you very much, welcome again. Ushobora gushika hano gerageza usangize umugenzi nubwo yoba umwe, umusangize ino live, hanyuma tumaze kuba benshi abaza kubaza ibibazo byinshi nawe ushobora gusanga ikibazo cawe coba kirimwo ninaza kwishura ku bibazo biza kuba byabajijwe mu mpera ya kino kiganiro, nawe ushobora kusanga harimwo ibiza kuba byo gufasha. So tuza kuyaga kuri ano mapwe 8, amapwe 8 canke 9, aho tuza kuraba ubwa mbere Facebook monetization mbega niki. Iyo bavuze monetization we wumva iki? Turaza kubirabira hamwe. Icya kabiri turaza kuraba ni biki bikenewe kugira ngo ube wotangura guhembwa amafaranga kuri Facebook yawe, yaba mode professionnel yaba ari page. Ivyo turaza kurabira hamwe ni biki bikenewe kugira ngo ube wotangura guhembwa amafaranga. Icya gatatu turaza kuraba ko uko Facebook ihemba aba creators, aba content creators mbega bahembwa hisunzwe iki. Iyo bakoze amafoto, ama video, iyo umuntu ataranka monetization, ivyo bita ama star, ama abonnement canke ama subscriber canke content monetization full, ni biki vyisungwa kugira ngo umuntu abe yohembwa kuri views aba yagize. Icya kane turaza kuraba ikintu gikomeye cyane gose kigira kane, ico twita payout. Bega iyo umaze kuronka amafaranga kuri Facebook yawe ava ko gute, agushikira gute, ava kuri Facebook akagushikira mu nzira izahe, bigenze gute. Ico turaza kukirabira hamwe. Hanyuma turabe application yitwa PayPal. PayPal irifatanye n'iki cya kane, n'iki cya gatanu kivuga ngo PayPal cyane kuva kuri PayPal tuja kuri mobile money, kuvuga ngo tuja kuva gukura amafaranga muri Facebook tuyashira muri PayPal, hanyuma akava kuri PayPal akaja kuri mobile money, akava kuri mobile money akaba amakash. Icya gatandatu turaza kuraba amakosa atuma monetization yawe ishobora kuba yohagarara, igahagarikwa. Murabizi abamaze kuronka monetization aho usanga monetization ishobora kuba yohagarara, mbese uba wakoze amakosa nyabaki. Turaza kubirabira hamwe. Hanyuma ikindi turaza kuraba tuti mbega followers bamaziki kuri content monetization. Iyo ufite followers benshi mbega bafashiki, mbega followers barahagije kugira ube wonka monetization. Turaza kubirabira hamwe. 8 ndavuga uko wokora content ishobora kuba yo kwinjiza amafaranga menshi gusumba izindi, ingene ushobora kuba wohinyanyura content ikabona amafaranga menshi gusumba abandi. Mushobora kuba mwakoze content ariko bo bakaronka make, ariko wowe ugashobora gukora content ikaronka amafaranga menshi. Kiraza kukigaruka ko mu buryo bwagutse muri kino kiganiro kiri live. Shimira buri wese yoba amaze gushika hano, ndana gusaba wowe maze kugira hano kugira ngo ushira ko like, hanyuma uje no muri comment utubwire ko wamaze kugira hano muri no live. Turaza kurabira hamwe rero zino 8, hanyuma tubone iki 9 ndaza gusubiza ibibazo biza kuba byabajijwe muri commentaire. Imana ibahezagere cyane gose, ndabaha ikaze, ndabifuriza kubandanya mugubwa neza nkuko bisanzwe kandi muteramanye na Never Give Up. Nsaba umuntu wese atarakora sabone cyangwa subscribe, fyonda ko kajambo kanditse sabone cyangwa subscribe ugafyondeko, hanyuma uze twibandanirize na kino kiganiro ki live. Umaze gufyonda kuri sabone cyangwa subscribe uraza kubona akantu kameze nk'agakengeri ugafyondeko, hanyuma ucubona ahantu handitse tute. Umaze gufyonda kuri tute canke all mu Cyongereza, biraza kugufasha kuba igihe cyose tuzoja dushira ko ama video ajanye n'ibi dusanzwe twigisha kuri Never Give Up TV canke kuri Facebook Aimable François n'ibisabwa, aho dusanzwe twigisha ibijanye na Facebook monetization hamwe na cryptocurrency muri rusange canke blockchain technology, hamwe na application ziba zijanye na blockchain technology, ama mining agiye atandukanye, uko dukora KYC, uko dukora verification y'ama application akorana n'ama cryptocurrency. Ivyo vyose igihe cyose tuzoshira ko ikiganiro, niba bafyonze subscribe cyangwa sabone ugashira ko na like,
bizogufasha ko idusize ku kiganiro ukibona mu bantu ba mbere. So mwaraheza yiwe, reka tuje kubandanya nsaba umuntu wese amaze gushika gufyonda like canke gusangiza mugenzi wawe ukunda kugira ngo tube turayaga muri kino kiganiro kigiye kumara umwanya ungana n'isaha imwe. Tukaba tumaze kumara iminota 5 turiko turavuga introduction canke introduction y'ivyo tuja kurabira hamwe, ivyo tuja kurabira hamwe muri kino kiganiro. So rero ndaza kugaruka muri rusangi tuvuge tuti mbega monetization ni iki? Wewe wamaze gushika, mbega iyo bavuze monetization wewe utahura iki? Ni kuvuga iyo bavuze monetization ni ikintu umonetiza kikaba money. Urumva ko harimwo money n'amafaranga. Monetization ni ikintu cyahora kitabyara amafaranga ariko kije kuba cyakora mu buryo bwo kukivyaza amafaranga. Iyo bavuze rero Facebook monetization, ni wewe wahora ukoresha Facebook nk'uwandikira abagenzi ariko ukaba washobora kuyikoresha nk'umu content creator. Ashobora kuba yoshira ko video, agashira ko foto, agashira kinyandiko. Izo foto n'izo video n'izo nyandiko zigaharurwa mu buryo bwa digital, maze nyene Facebook canke ikigo Meta kikaguhemba nk'umukozi kubera uri kurakoresha urubuga rwawe wararumonetije. Mbega abantu bose bakoresha Facebook canke YouTube bari monetize? Never. Abantu bose bakoresha Facebook ntabwo bari monetize, kubera ko hariho etape. Ubwa mbere ushobora kuba ufise konte icyo twita profile canke profile canke main profile account. Iyo konte yawe urayikoresha mu kuganira n'abagenzi canke mu kuyaga n'abana bariya, ariko iyo utarakora icyo twita mode professionnel ngo uyiturning on canke uyugurure, muri ico gihe wewe nubwo wo postinga ibintu imiliyoni, ntabwo konti yawe ushobora kuba monetize, ntabwo ushobora kwemererwa guhembwa canke kwinjiza amafaranga. Aha turi kuri point ya mbere yitwa ngo monetization ni iki. Iyo wumvise monetization canke monetization wewe wumva iki? Okay, so ibi rero birakorwa kuri Facebook, birakorwa kuri TikTok, birakorwa kuri Instagram, birakorwa kuri YouTube, birakorwa kuri zindi platform zigiye zitandukanye, mbere hari na WhatsApp. Okay, iyo rero twumvise monetization, ni urubuga rwawe rwaba ari main profile account uko nameje kubivuga canke ikaba ari page. Iyo ari page hoho biba vyoroshe kuko ubu uri kurakora nk'umuntu ari muri business, akora nk'umu content creator. Okay, aha rero muri buno buryo bubiri bwa main profile account na page, ibiza gusabwa biza kugenda bitandukanye, kandi bano bantu baza gukorera muri systeme imwe, ariko uburyo bashobora kuba bo avantage bugiye butandukanye. Ari naco gituma keshi nkunda kuvuga ati iyo uri kurakoresha main profile account hari avantage nyinshi udashobora kubona. Nakunda kuvuga ngo uba wo create page ukazikuza zose, main profile account hamwe na page. So ngira ngo watahuye neza ikintu twita monetization. Aha rero reka ngaruye kuri kino kintu ndagitange ku muco. Hariho abantu iyo baje kuri Facebook cyangwa kuri TikTok cyangwa Instagram bakumva ngo monetization, baca bibaza ko kuba ufise konti ya Facebook birangiye. Iki ntabwo bisigura ko uje kuri Facebook cyangwa uri kuri postinga bisigura ko utanguye guhembwa amafaranga. Oya, hari condition, hari birabwa, hari cyo twita eligibility countries cyangwa ibihugu vyemewe mu Kirundi, cyangwa eligible countries, cyangwa eligible content. Nuvuga ngo hariho content ushobora gukora zikaba zotuma udashobora guhembwa. Kubera iki? Ushobora kuba harimwo ibintu bivyora amategeko ya Facebook, canke hakaba hari ivyo utaremeza nka setting, canke ukaba uri kora postinga uri mu gihugu kitari eligible, non eligible country. Aho uza gusanga wiyugiye kuri monetization, yuri muri dashboard ukaraba rijya jambo rya monetization,
uza gusanga wewe bakwandikira ngo not yet eligible, pas encore eligible mu gifaransa. Okay, aha rero ibi biba byatumwe nuko swat uri mu gihugu kitari eligible canke ntari setting utarakora nubwo wowe uri mu gihugu kiri eligible. Na cyane cyane abantu baba bavuye mu bihugu bitari eligible bakumva ivyo guhembwa kuri Facebook mugabo bakaba batarakora icyo twita localisation, kuyihindura kugira ngo ije mu gihugu barimwo, na cyane igihugu kiba kiri eligible. Okay, ndavuga abantu bari muri Afrika mu bihugu biri eligible, ndadondagura ndavuge nka Kenya, Uganda, Tanzania, hariho South Africa, hariho izi za Egypte, hariho izi za Cameroon, izi za Maroc, ni za Nigeria. Ivyo bihugu bari ibihugu biri eligible. Rero iyo uri mu content creator wavuye mu gihugu kitari eligible nko Burundi, Uganda, Congo, Mozambique n'ahandi hatabari eligible, ukaba uri mu gihugu kiri eligible, biragusaba kuhindura localisation. Aha kukijanye na monetization nibaza ko wamaze gutahura mbega monetization ni iki. Tugiye kuri point igira kabiri. Iyo point igira kabiri iravuga ngo mbega ibintu bikenewe nibiki kugira ngo ushobore kuba woronka monetization. Reka mvuge icyambere gihambaye nubwo nsa n'uwagiciye ko nuko bwa mbere ubu uri mu gihugu kiri eligible. Icya kabiri nimba ari page nuko usabwa kuba umaze kuba uwo kwiza amezi 3 uri kura postinga. Hanyuma icya gatatu ugasabwa nimba ari page kuba ufise n'imiburi followers 1000 canke 2000 2003. Aha ndaza kuhagaruka ko mu buryo bwagutse. Nimba ari main profile account canke iyo twita mode professionnel, urasabwa kuba ufise 5000 by'aba followers, ukaba umaze gukwiza icyo twita watch time ingana na 60 minutes. Okay, ikindi ukaba upostinga content ziri original, apana bimwe bya copyright ugenda ugafata video z'abandi bantu ugacuza ukazipostinga. Ivyo bizotuma ata monetization uronka. Aha turi ku kabiri kandi dusa n'abakirangije. Iyo tuvuze kuba mu gihugu kiri eligible, kuba umaze gukwiza aba followers 1000 n'imiburi buri kuri page, kuba umaze n'imiburi buri amezi 3 no kuvuga ngo iminsi 90, kuba uri eligible cyane uri mu gihugu kiri eligible. Ivyo nivyo bintu ubukeneye kugira ngo ushobore kuba wotangura kwemererwa kuronka monetization cyane woronka icyo twita invitation ya monetization setup. Thank you. So ndeka ndagusabye wewe umaze kuba uri kuradukurikira kuba wofyonda kuri sabone cyangwa subscribe, hanyuma ugafyonda kuri sabone cyangwa subscribe, ufyonde ugakingiri, hanyuma wemeza ahantu handitse tut, uraza kubona ijambo ryanditse tut cyangwa all, ucuri fyonda ko kugira ngo dusize ko video kubijanye na Facebook monetization cyangwa Facebook monetization hamwe n'ivya cryptocurrency n'ama application bijanye uko dukora ama verification y'izo application, ushobore kuba wozobona video mu bantu ba mbere. Thank you. Reka tuje kuri point igira gatatu. Point igira gatatu nico twita ico twavuze ngo mbega Facebook ihemba gute aba creators canke aba content creator, canke ngo iyo usizeho video baguhemba gute, bisunga iki umu content creator muri rusangi, haba kuri TikTok, haba kuri Instagram, haba kuri Facebook. Na cyane niyo ndiko ndavuga ko kugira ngo uhembwe baraba ikintu, baharura ikintu bita views. Izo views zigaharurwa bisunze icyo bita RPM. RPM bayiharura kuri views 1000. Ni kuvuga dufata karorero urapostinze video irabwe n'abantu 1010 cyangwa 20. Ni kuvuga ngo bararaba kuri video bagaca bafata kuri 1000 views. Nimba ari video, nimba ari photo, nimba ari post, irafise ukuntu bayiharurira kuco bita RPM, bakayiharurira ama views 1000, bakamenya bati ino video turavye quality ifise. Urumva quality nuvuga ngo ubuhanga yakoranwe, ubuhanga canke originality yakoranwe, baraburaba bagaca baraba mbese abo bantu 1000 bayiravye bari mu kihe gihugu. Aha muribuka ko navuze yuko
iyo upostinze video ikarabwa n'abantu bari mu bihugu bitari eligible, amafaranga kuri ico twita RPM ni ukuvuga ngo views 1000 baza gufatira kugira ngo batangure kuguha amafaranga ya mbere, bafatira kuri views 1000. Ariko izo views 1000 biraza kurabwa ngo zaturutse he. Ubwo ntizaturutse muri vya bihugu bitari eligible nk'u Burundi, u Rwanda, Zambia, Mozambique n'ahandi hataba hari eligible. Nimba basanze izo views zavuye muri ivyo bihugu, amafaranga aza kuba make cyane, hafi ya ntayo. Ariko nimba zaturutse muri Amerika, muri Canada, mu Bufaransa, mu Bwongereza, muri Autriche, muri Texas, muri Espagne, Ubwongereza n'ibindi bihugu ivyo vy'Iburaya canke ivyo vyo muri leta zumwe za Amerika, haba Amerika ya ruguru, muri Canada na Amerika y'epfo za Texas, za Argentine, za Uruguay, za Paraguay n'ahandi. Ivyo bihugu iyo vyo zavuye mu ivyo bihugu winjiza amafaranga menshi kuri ico twintu twise RPM canke kuri iyo views 1000. Okay, so aha umwana w'ubwenge yumvise ico gukora. Nakunze kuvuga ngo aba content creators benshi ndiko ndabona bisunga ama video barondera ico bitwita niche, barondera community y'ikirundi. Mbese ko wakereye page wagumushira ko ibintu vy'ikirundi, wibaza ko population ivuga ikirundi ari bangahe? Mbese ivyo bihugu birimwo u Burundi, u Rwanda, Kongo, dufata abanyamurenge, abanyarwanda nibo bumva ico kirundi n'abaha. Urazi ko abantu bake cyane ku bantu bari ku isi, kandi ivyo bihugu wanashaka binahembwa amafaranga make. Rero akantu k'ubwenge canke impanuro ndaguhaye nka Mr Never Give Up, nimba ukreye page ufise na main profile account, kubera iki kimwe utoshira ko ibintu bivuga mu kirundi, iyindi ugashira ko ibivuga mu congereza canke mu Giswahili imbere wanashaka canke mu Gifaransa. Ariko ndaguhanura ku ndimi zibiri, Igifaransa n'icongereza. Bizotuma uronka community iri mu bihugu bihembwa amafaranga ari hejuru kuri ya RPM, kuko hariho nka cyane nk'izi views zikunda gukomoka mu Rwanda, mu Burundi, muri Kongo, muri Zambia, muri bindi bihugu byose bitari eligible. Usanga RPM kuri views 1000 ariyo bakunda gufatira ko kuri monetize kugira ngo bahembe mu content creator, bakunda gufatira kuri 0,0D, 0,03, 0,01. urumva. Ariko muri za views za ukomoka muri leta zumwe za Amerika, muri Canada, muri Australia, muri Espagne, mu Bwongereza, mu Bufaransa, muri Argentine, muri Uruguay, muri Paraguay, muri Texas, izo views uza gusanga kenshi ziriko zirinjiza 0,1, 0,2, 0,5, 0,09 kuri views 1000. Mu gihe wowe uri kurakora content creator z'ama views cyane ufise community y'ikirundi y'abanyarwanda, y'abantu bari Mozambique, muri Zambia, uza gusanga uri kurahembwa 0,01 dolari. Aha ivyo navuze ni mu madolari kuko nta marundi tuko turavuga ngaha ko Facebook murazi ko ihemba mu madolari. Niyo mpamvu rero aba content creator benshi baronka na monetization bagaca bacika intege. Biragusaba kugira ngo bewe kwinjiza amafaranga menshi kuza kuba ufise community nini. Nubwo navuze hejuru ni nubwo ufise views nubwo ufise aba followers 1000 ushobora kuba woronka monetization, ariko biraza kukuvuna, uraza gucika intege kubera ko ufise community y'ikirundi, uza gusanga amafaranga uhembwa ari make. Ni naho nariko ndavuga ngo mbega kuri iyo RPM kuri views 1000 kubera ko kireye page, mbona abantu benshi muri ko murarondera community z'ikirundi, rondera naga page k'icongereza uzoza kunshimira mu nyuma. Thank you. Ndagusabe utarakora sabone ubanze ukore sabone, hanyuma tubandanye n'icya kane gikomeye cyane gose. Cyonda kuri sabone cyangwa subscribe, hanyuma usangize n'undi muntu umwe. Nibutse umuntu ageze kuri live kushirako like agaparataje n'undi mugenzi umwe, hanyuma nimutaravyo nda sabone cyangwa subscribe ubikore please, ndagusaba kugira ngo ubikore. Hanyuma ufyonde kuri kugakengeri, uraza kubona ijambo ryanditse ngo tut canke all, ucurifyo ndaho kugira ngo dukoze video kuri monetization na cryptocurrency hamwe na application bijana na verification y'izo application, uzohora uyibona mu bantu bambere. Thank you. Turagiye kucakane gikomeye cyane gose muri no live yacu, ni naco kigize ino live. Mbega payout account canke setup ya payout canke payment setup.
hano abantu benshi baraza bakaba aba content creator, bagakiriya Facebook, bagagira mode professionnel, bagakiriya ama page, bagakiriya ama YouTube, bagakiriya iki, ariko ntibazi yuko iyo hageze kurotira amafaranga akava kuri Facebook cyane kuri YouTube cyane kuri TikTok cyane kuri Instagram ari zindi etape cyane ari ikindi gikogwa. Hano rero ndaza kubivuga mu buryo bubiri. Iki kintu nise payout niyo etape ya kane muri etape 9 cyangwa 8 zigize kino kiganiro kiri live. Ubwa mbere hari gihe iyo baguhaye monetization barakubwira ngo it is time to set up your monetization. Set up your monetization. Okay. Nuvuga ngo baraguha monetization bakakubwira ngo set it up. Set up your monetization account. Iyi monetization baguha cyangwa bagusaba, iyo baguhaye monetization ubwa mbere iratandukanye na payout account. Muriko murantahura? Hano barakubwiye ngo ugurura konti tuzohora dushirako amafaranga winjije kuri za video, kuri za foto, kuri za text. Okay? Barakubwiye ngo ugurura konti indani muri Facebook. Indani muri Facebook ukore konti uyisetinge iyo bazohora bashirako amafaranga iyo winjije kuri video no kuri foto no ku nyandiko, canke iyo baguha ama star nk'uko bafise ama monetization. Nibutsa abantu bafise kuri star gusa yuko ari gihe ciza cyuko muba mushobora kuba nimba muri mu bitari eligible muba mushobora kudukontakta kuri plus 254 seti 41 17 41 71. Aho duca tugufasha kubijanye na monetization, ariko ukaba witeguye no kuri amadolari ijana yonyene tukagufasha iyo service naho ugaronka urubuga ruhemba kwa Facebook. Okay, nariko ndavuga ko monetization payout canke payout account zikogwa mu buryo bubiri. Hari konte y'indani ari nayo yijya iyo baguhaye monetization kugira ngo set up. Iyo yihejeje haba hasigaye iyindi etape iyo twita rero payout account setting. Urumva? Aha rero abantu benshi barihenda bakibaza ngo iyo ukoze setup ya monetization account ijye y'indani bagaca bibaza ko birangiye. Ahi bambewe. Akenshi rero benshi baca baguha iminsi 90 kuba washizemwo iyo payout account. Iyo rero niyo ngiye kugarukako ni nayo inahambaye cyane muri zino point 8 canke 9. Reka mbanze niha akantu kuko ndumva ndiko ndasarara, mbanze nitemwe akantu hano. Okay. Nukuvuga yuko rero abantu benshi barakoze setup ya content monetization baca bibaza ko birangiye. Iyo baguhaye iminsi 90 ukaba utarashiramwo payout account, wanashaka na monetization yawe ikigiriki ikihagarara. Kuri setup ya payout account ndaza kuvuga ikintu gihambaye. Hano urakenera ibintu bingahe? Bitatu bikomeye kuco twita payout account. Reka manze subiremwo kuri setup ya monetization account y'indani muri Facebook. Ijya konti y'indani muri Facebook uguruye biraza kugusaba yuko iza kubihuye n'amazina uzokoresha muri payout account hamwe n'amazina y'ico twita tax ID, nimero y'umutanga kori. Ahano iyi twita tax ID mu Burundi bayita NIFE, bayita nimero NIFE, nimero d'identification fiscale. Muri Kenya barayita KRA PIN, niyo nimero y'umutanga kori. Hano hantu rero kuri setup ya monetization indani muri ka account biraza gusaba yuko amazina uza guhuza azoba huye najya amazina yo kuri tax ID wakoresheje.
bikaza kuba bihuye n'amazina ya ari kuri PayPal, nuvuga ngo ya PayPal iza kwakira amafaranga, canke bikaba bihuye n'amazina ari kuri konte yawe muri bank ya KCB, Ecobank, CRDB n'izindi banki mpuzamakungu ziba zishoboye kwakira amafaranga ari digitale. Ariko jewe reka nivugire kuri PayPal kuko abakunzi banje canke abankurikirana nzobafasha biciye muri PayPal, ariko na account nayo uyifise it's okay. Ariko ndiko ndavuga ngo iyo ukoze setup ya monetization indani muri Facebook biraza kugusaba ko witondera hano hantu, kubera ko ano mazina bigomba kuza kuba huye n'amazina uzokoresha ya numero d'identification fiscale. Ko bari muri Kenya nico bita KRA pin. Iyo KRA pin rero biraza gusaba yuko ibihuye na numero yawe ya telefone uzokugurura kuri PayPal, uzokoresha mu kugurura PayPal. Ku bari mu Burundi I'm so sorry, kubera ko cyane ku bari mu bindi bihugu sinzi yuko hariho PayPal mu Burundi deja menga ntikunda, ariko hari uburyo bw'uko umuntu ashobora kuyikugurira mu bindi bihugu bimwe nababwira muri za service dusanzwe dutanga, hanyuma ibyo byose bigaca bica kuri uwo muntu aba yagufashije. Niyo system ihari ushobora gukoresha nta yindi, kubera ko mu Burundi PayPal mperuka itarakunda, sinzi abo babariyo boduha umuco, ariko abarundi murazi yuko badakundana. Aha nababo babizi cyane babizi ngene bo baba babikora bari mu Burundi ntibaza kubivuga, ariko twebwe tubabwira vyose. So jewe rero ndamaze igihe kirekire ntari mu Burundi, ariko mperuka PayPal mu Burundi verification idashoboka. Ni nkuko na monetization n'ubundi ikiri mu nzira itarashoboka 100%, ari nayo mpamvu dutanga ino service ku bantu bari tayari canke bari ready. So hano rero harakomeye cyane gose, iyo ukoze setup ya monetization indani muri account, make sure yuko amazina aza kuba huye na mazina yo kuri tax ID ariyo pin canke KRA pin. Abo kubari muri Kenya, abari muri South Africa, abari muri Dubai, abo muca mubaza les institutions canke ibigo bijeje gutoza amakori, canke mukabaza abavandimwe bo hiyo uko bavyita muri iyo systeme ya tax ID. Nukuvuga ngo nta gihugu na kimwe kitarimo iyi systeme ya nimero y'umutanga kori canke tax ID ariyo mu Burundi bita numero d'identification fiscale. Ariko mu Burundi meruka kugira ngo umuntu ayironke ari uko abagiye kuguruza company. Nivyo mperuka nkiri mu vyama business, turikiri kumwe n'abandi ba leaders twahora dukorana mu vyama business y'ama product zitwa za Super Life, zitwa za Board Game n'izindi za Super Life. Tukiri muri ivyo ndibuka tugiye kwa registra muri ADB nibaze ko niko bayita. So sinzi ko ariko bakiyita ADB ijya iri hariya aye kubarabara uja ku Mutangano kubara uja mu Kamenge, sinzi ko ari 28 November. So nibuka rero ico gihe uri kuruguruza iyo numero d'identification fiscale byasaba ko ufise company, ukaba ufise ibyo bitama donc stati. Okay, niko ndavyibuka muri iyo system. Ariko mu bindi bihugu biteye imbere nka muri Kenya, iyo KRA bayihakira mu nyagihugu wese ufa kuba ufise ico bita ID. Rero zo muri Kenya ziba zitandukanye nizo mu ivyo bindi bihugu. Cyane cyane ico gihugu ciwacu nico gifise ibipapuro bikiri ibintu vy'ibikaratasi. Nabona umuntu ariko araduhamagara ntiyamenye ko turi muri live. I'm very sorry Keve, I'm very sorry, ndi kuri live. I'm so sorry. So aha rero murumva yuko nariko ndavuga yuko uyu muntu yitwa Keve, please don't call now, I'm in live. So nariko ndavuga yuko kubijanye na payout account, aha twebwe turiko turavuga icyo gukoresha PayPal. Gukoresha PayPal biraza gusaba yuko aha ucubanza ugasohoka mu bya Facebook. Hari abantu batabitahura bibaza ngo birafatanye cyane ngo ni hujya kwa nimero ya telefone n'ibikiwa. No, hano uri kurakora payout unakubwiye ko usaba kuba ufise tax ID kugira ngo ushobore gusettinga payout account. Iyo tax ID ibihuye na nimero ya telefone uza gukoresha mu kuverifya application yitwa PayPal. Turiko turajana abantu b'Imana. Iyo application yitwa PayPal iyo umaze kuyiverifya na nimero ya telefone
na passport yawe canke ID atari yakaranga muntu iriya yahariye Burundi ijya ntiza gushikunda. Kandi Imana idufashe baduhe ama ID mu Burundi kabisa, kuko ico kibazo sinzi umudayimoni yateye Burundi, uko nico gihugu muri East Africa nico bagisigaye gikoresha kijya gikaratasi kijya naco muri systeme nyinshi ziri digital, haba muri bya cryptocurrency, haba muri bya ma platform ari digital, uza gusanga rujya rukaratasi ari nkaho ntaco rufasha muri application kiretse zimwe nk'ama application mwamwe narabwiye nka za Binance, uza gusanga kenshi biba rojete bigusaba yuko urondera karanga muntu gashasha kariko amadate aboneka bisa nka ari gashasha. Aho narumvise yuko menga bishobora kuba byoshoboka, ariko iyishoka ikunda direct ni permis de conduire, kubera yo nabonye menga iri biometric hamwe na passport. Okay, hano rero nariko ndavuga ngo iyo ufise passport ukaba ufise nimero iri donc iri digital, nkizi nimero zo ziba zihuye ziba ziri biometric, zihuye nama identification ya ari biometric, uca ugura iyo PayPal igihe ufise iyo identification iri biometric, no kuvuga ngo urafise na carte SIM bihuye. Aha ncamvuga yuko biba bivana n'igihugu urimwo, cyane cyane reka mvuge ko bari muri Kenya n'abari muri South Africa canke Dubai bafise ama ID, no kuvuga ngo bamufise n'ama carte SIM. Muri ico gihe ucuverifya ucusoka muri Facebook ugateresha application yitwa PayPal ukayiverifya ikaba 100% verified. Ariko hari ikintu baza gusaba cyo guhuza PayPal na konte ye muri banke, nico cyanyuma, ariko ndaza kubereka ingene ushobora kuba wokwishapa buryo ukaba nubwo utobufise konte nimba uri mu kindi gihugu udashobora kuronka konte yo muri banke byoroshe, ariko nimba ufise ID biometrique cyangwa passport ushobora kuba wokora verification ya PayPal ukashobora kuyakiramwe amafaranga akava kuri Facebook akagushikira kuri mobile money yawe, ndavuga M-Pesa canke iyindi mobile wowe uri kurakoresha nka MTN, sinzi n'izindi zigiye zitandukanye nka Airtel Money n'izindi ushobora kuba wohuza ku buryo uza gukura amafaranga yawe muri PayPal akagushikira muri mobile money, cyane ukayakoresha wanashaka ari muri PayPal, ukayakoresha mu kuriha ibintu, ukayakoresha mu kuyashira mu madolari, ukayashira kuri ukahindura ama USDT akaja kuri Binance, kuko murazi yuko Binance ishobora kuba yohura ni application nk'iyi PayPal canke n'izindi exchanges. So hano biba byoroshe cyane ko amafaranga ashobora kuba yova muri PayPal agushikira ku makashi bivanye na systeme zindi usanzwe ukoresha, ariko reka mvuga yoroshe muri rusangi M-Pesa canke MTN canke Airtel Money canke Rimikashe n'izindi bivanye n'igihugu burimo na systeme bakoresha mu bijanye na mobile money. So hano rero iyo umaze kuyiverifya uraza muri Facebook, iyo uri kurakora setup ya payout account baragusaba ko ufise iyo email niyo identification fiscale canke numero d'identification fiscale, hanyuma niyo konti ya PayPal iri verified. Iyo email yawe ntibiri ngombwa yuko ibihuye na Facebook, ntibiri ngombwa yuko bari ya PayPal, kuko PayPal nayo inaza gusaba email uri kurayiverifya. Aho turi hanze, aha nimba utazi kuverifya PayPal ucu vyandika muri comment umbarire, ndaza kukwereka step by step ingene ushobora kuba we verifya PayPal ikaba 100% verified, ikaza gufasha kuyihuza na Facebook kugira ngo yakire amafaranga. So hano rero iyo umaze kubihuza amafaranga azova kuri Facebook ashikira muri PayPal, hanyuma acava muri PayPal aja hehe? Aja kuri mobile money ariyo navuze M-Pesa, Airtel Money, na nini Airtel Money, MTN, Rimikashe n'ibindi bivanye na systeme ubu usanzwe ukoresha kuri nimero yawe ya telefone. Aha ico utumvise cyangwa udatahura ingene gikorwa uca wandika muri comment, nca ndakwereka step by step kimwe cyose uko gikorwa 100%. Thank you very much. Utarakora subscribe please cyunda subscribe, tubandanye tuduga twimanukira tuva muri web 2 tuja muri web 3. Thank you. So aha rero nibaza ko tugiye kurabana pwe igira 5, nibaze ko kuri iki cha setup ya payout account nibaze ko nagihejeje. Reka mugabo ngaruke kuri kano gatoya. Iyo ukoresheje PayPal
$25 zo kuri Facebook urazirotera atangorane. Aha ni mu gihe iyo baguhaye umwanya ukazirenza batera baduza minimum ya payout, ariko iyo babisetinze ku mwanya baragusaba 25 zonyene iyo zikwiye $25 ucuzirotira. Ayurumva ko mu marundi ari hafi ibihumbi, I think ni plus de 150,000 abarenga 150,000 y'amarundi. Aha rero iyo wakoresheje PayPal nka setup ya nka account ya setup uba woshobora kuba worotira amadolari 25, mu gihe iyo ukoresheje bank nka KCB, Ecobank, CRDB, Equity ushobora kuba minimum yo kurotira ari $100. Muga iyo ukoresheje PayPal aricyo gituma mpanura benshi gukoresha application ya PayPal baremera kurotira make yako murabizi yuko gukwiza $100 kuri Facebook na cyane ko benshi baba bari kiriko baraduga buke buke, ari naho benshi banacika intege bavuga ngo mbega $100 nzo yakwiza ryari. Ariko guys reka ndababwire urya kajya agato karakura. Iyo umaze kubona ko idolari naho ryoba rimwe, my friend, keep posting. Tomorrow, next month, next year, you will make $100. You will make $1,000. So don't worry. However it is, even if it is $1, just to see $1 on a Facebook platform, my brother, and ushobora kuba ufise nka followers n'ibihumbi nka 10 cyangwa 15, none ni wabugize ibihumbi 100, ni wabugize ibihumbi 200, ni wabandanye ukurura ziko uzoshobora kurotira $200, $300, $500, $1000, $2000. Why not? So ariko mba ntangara iyo mba mbona abantu acika intege avuga ngo jewe ngo maze kuronka ngo $10 gusa, ngo maze kuronka $5, ngo maze kuronka $10, warabuga sanga nta nameza atatarahera arose monetization. Ikibaza why abantu barashaka ibintu byihuta, ariko nagira ndakubwira ibintu bizoguhindura umukire byose cyangwa bizoguha amafaranga meza aryoshe bizofata umwanya. Ibintu bizobona bitekinga umwanya, uzomenye ko ari ibintu bizoba biri strong, kuko ejo ni wubaka platform yawe ya Facebook ikagira ibihumbi 100, ibihumbi 200, utoburi kurabona agafaranga gatubutse. Ushobora kurotira $300, $500, $1000 ku kwezi. Ariko abantu baratangura kabona $10 agaca cika intege ngo itunga ibi bintu ngo wapi. It is a shame on you, and I think that you will regret after. You will regret kubona platform byonyene itanguye kwinjiza amadolari nubwo ryoba rimwe. Ico cyo nyine urukiye kugishima, kubera ejo ni yakura. Uko bikura niko amafaranga akura. Uko ukura aba followers, uko ukora content ziri original, uko ukora ibintu byiza, niko amafaranga aba meza aduga. Kandi kutera wameye urukutera ugira ubwenge mwa bino bintu, niko amafaranga aba meshi. Ibyo twarabibonye n'ibintu twiboneye. So abantu benshi rero baracika intege, ari naho hamvuga nti koresha PayPal bizogufasha iyo kwije $25 kuzirotira, uzikoreshe, uzigura udukoresho, utangure kugura udukoresho kugira ngo ejo cyangwa igihe ejo utangure gukora ibintu biri original bimeze neza. Twese turacari mu nzira yo kwameliyora, yo gukora ibintu byiza, kuko iyi system turiko turayiga, tuyidevelopa, tuyinjiramo indani neza. Ubwo twarabonye ko iyi nzira igendwa, nubwo benshi babimenye ntibabivuge ngo babibwire bene wabo, babibwira abandi. Twe twahisemo kutagira ico twibikiye, kutagira ico twisigarije. Nk'ibindi ndababwiye bya PayPal, ndazi umuhungu yigeze kundihisha $1000 kugira ngo amfashe kuverifya canke amfashe kuronka PayPal. Siniwe ndamuvuga izina kuko nawe ndazi ko akora online cyane, ariko uwo mutipe yasabye $1000 kugira ngo ambwire ibintu bikenerwa kugira ngo ushobore kuronka PayPal. Uko PayPal ku bantu bakirebutse banaciye ubwenge irashobora no gukora ibindi bintu nk'abajya bakora ibintu byo kuvunja amafaranga, bakira amafaranga ava muri za Kenya, za Uganda, za Tanzania, amafaranga viburaya canke ava handi hantu hesha giye hatandukanye. Barashobora gukoresha ino application ya PayPal mu buryo bwo kwakira amafaranga, mu buryo bwo kuvunja nk'abavunjayi. Aho urumva ko baca bayifatanya n'ivya exchanges ya cryptocurrencies. So uwo mutipe niko ndababwira ko yigeze kunisha $1000, naratwenze ndagwa hasi ndavuga ati we, ariko no musi niko ndababwira for free, kubera yuko muri aba abone banje, muri aba followers banje, kugira ngo ejo ntimushike hariya ngo mugire ibibazo. Nimba ufise umuntu yashobora kuba yabigufashamwo abigufashemwo inzira, ariko nazikweretse. Nimba uje kugira ngo dugushobora kuba twobikorana muri ubwo buryo buri mwayene
butavuna nk'ubwo uwo mutipe yambariye ngo $1000 kugira ngo afashe ko verify PayPal, ibintu ushobora gukora mu minota 5. You are welcome. So iyo ukoresheje rero PayPal biroroha kuba worotira $25 zashite kuri Facebook wamaze kuronka monetization, ariko iyo ukoresha bank account biraza gusaba ko kwiza minimum $100. Okay, ariko navyo ni vyiza kubera yose barayakubikira, nubwo wowe utarayuzuza ntibisigura ngo biba ngomba ngo uyuzuze canke ngo hari kiringo bagusaba kugira ngo be wayujuje. Oya, iyo uri kurakora wowe abasisikara gusa kuraba yuko uri kurakora ukwije ibisabwa canke wujuje amategeko canke atamategeko uriko uraviola ya Facebook. Reka manze nitema akantu guys, ndumva mu muhogo kabisa kuko navuze cyane muravyumva. Reka manze nitema akantu hano. Naringarutse rero kuri kino kintu kivango iyo ukoresheje PayPal iri bien verifié, ihuje donc ifise vyose neza, ihuje na nimero ya telefone yawe. Hari akantu ngarutse ko hano ku bantu bakoresha nimero ziri digital, no kuvuga zihuye n'ama identification ari digital. Urashobora guca nimba ari Airtel Money, nimba ari M-Pesa, urashobora gufata iyo application yitwa My One App. Iyo My One App ikagufasha gukora icyo twita virtual visa card. Iyo virtual visa card iraza kugufasha gukora ibintu byinshi bikorera online. Iyo virtual visa card uyisanga indani muri iyo application yitwa My One App. Iyo My One App ucihuza na ya carte simu ya Safaricom. Umaze kuzuza niyo carte simu ya Safaricom, ugaca urondera icyo bita global payment. Umaze kujya muri global payment barakwereka ingene ushobora gucreatinga virtual visa card igufasha kuyihuza na PayPal cyane igufasha kuyihuza na zindi system zigitandukanye nka bijya byo gukora ama ads, bijya byo kugura ama star, bijya byo kugura ku ma platform agitandukanye nka za Alibaba, za Amazon n'izindi. Ako nakano nako kubwenge ndababwiye gashobora kuba ko bafasha iyo ufise zino application zikora mu buryo buri international. Nk'izi za Safaricom zirakora mu buryo buri international, nk'iyo yifiswa buri mu Burundi uri mu Rwanda urashobora kubandanya ikoresha iyo urakoresha application yitwa My One App, kandi uba wuguruye n'icyo kintu cyitwa virtual visa card iza kugufasha muri payment za system zigiye zitandukanye mu gihe wifitiye amafaranga yawe muri M-Pesa. Okay, canke bijya byo kuverifya Facebook ijya blue tick, urashobora kuyikoresha ukoresheje M-Pesa canke iyi PayPal canke iyo nababwiye yitwa virtual visa card. Ukiye amafaranga ari muri M-Pesa acaja no muri direct muri virtual visa card. Ikikora nka kujya kwa visa card nyene zisanzwe canke Mastercard z'amabanki, ariko yo ibiri virtual ntago ibigaragara canke ngo biri palpable, ni virtual visa card. Ariko nayo ikora nka bijya zijya visa card z'amabanki zikora canke zijya Mastercard. Okay, so reka rero mukanya duce tuja no kuri po ya gatanu, hanyuma tuze kubona mbega po ya gatanu tuza kuvuga ibijanye n'iki. Ndagusaba wamaze kugira hano gushira ko like, hanyuma usangize n'abandi ino video, hanyuma twikomereze ni na po ya gatanu. Po ya gatanu niyo twoba tugeze ko muri kano kanya. Po ya gatanu niyo tugeze ko muri kano kanya. Po ya gatanu niyo tugeze ko muri kano kanya. Mbega po ya gatanu iravuga iki?
Okay, ndasaba umuntu wese aba yashitse hano gushika ashirako like yongera asangiza n'abandi bagenzi kugira ngo kumbura ibibazo biza kubazwa hano bize kuba vyoshobora nawe kuba vyogufasha ubwo benshi baza kuza hano muri live. Okay, turi kuri pwe ya gatanu. Turi kuri pwe ya gatanu. Pwe ya gatanu rero iravuga gute? Tugiye kuraba pwe ya gatanu ivuga PayPal mobile money. Tuza twabigiriye ko no kuvuga ngo ko PayPal ushobora kuba wokura amafaranga muri PayPal yawe hanyuma akaza kuja muri mobile money, nimba ari Airtel money, nimba ari MTN, nimba ari M-Pesa, uko ushobora kuba woyakuramwo muri ukayakura muri PayPal akaza muri M-Pesa canke muri Airtel money canke iyindi platform yose woba uriko urakoresha. So hano rero uza kuja muri ya application nababwira My One App, ukaza guhuza application yawe ukayihuza na PayPal. Ubwo rero iyo umaze kuja muri PayPal uri muri My One App wagiye muri global payment, umaze kuja muri global payment barakwereka application ya PayPal ugaca uyinjiramwo, bagaca bakwereka ingene ushobora kuba wohuza ulinkinga M-Pesa yawe canke application yawe ukoresha mu bijanye no guhanahana amafaranga, ugaca uyihuza na PayPal. Iyo umaze kwinjira muri PayPal barakwereka ingene amafaranga ashobora kuyihindura kuko ava kuri Facebook akaba ari amadolari akaja muri PayPal. Hanyuma rero iyo ugomba kuyashira muri M-Pesa yawe baca bakwereka igiciro canke exchange rate, nuvuga ngo price y'amafaranga bivanye niyo systeme ya mobile money ukoresha, nimba ari M-Pesa, nimba ari Airtel money, bivanye n'igihugu burimo, nimba ari MTN, nimba ari Tanzania, nimba ari Uganda, nimba ari ibindi bihugu vyo hanze, bica bivana na systeme yawe ukoresha. Aha uca wiga bivanye n'igihugu uri kurakoreramwo, ariko iyo uri kurabihuza barakwereka ingene amafaranga ari karavunjwa, bagaca bakwereka ingene rero ushobora kuba wogira gute woyahindura mu mafaranga lokale. Aha rero twari kuri kica gatanu, umaze guhindura amafaranga lokale murabizi yuko ucuja kuyarutira uko ushatse, canke abakunda ibisanzwe nkunda kuvyigisha hano bijanye n'ama cryptocurrency, ukashobora kuba woyabika mu ma USDT kuri exchange nka Binance, ari nayo maze kubigisha hano ingene ushobora kuba woyugurura ukayiverifya. Aha rero umaze gushika kuri etape amafaranga urumva ko aba yamaze gushikira amakashe. Ikibazo rero cyo kurotera amafaranga kuri Facebook ntabwo ari kibazo, ahubwo ikibazo ni mbega n'ikindi ko ndakora kugira ngo nshobore kuba no yinjiza neza. Tugiye kuri pwe ya gatandatu. Pwe ya gatandatu iravuga ngo pwe ya gatandatu ivuga ngo ikosa rikomeye rishobora kuba ryotuma aba content creator bagira iki,
bahagarikirwa monetization. Abenshi icambere ni copyright, bafata ibintu by'abandi bikaba ari byo baje gupostingira, swat baraguhagarikira monetization canke baguhe recommendation suspended, baraza gususpendinga recommendation yawe. Iyo ba suspendinze recommendation yawe uza kubura views, ubuze views no money. Hanyuma irindi kosa bakunda gukora rindi rituma creators bahagarikirwa monetization ni iri kosa ryo kugira fake engagement. Fake engagement wa unda afata agakora video agacafata gasharinga nko ma group ijana, wewe barakwaka monetization kandi waza gusanga uri kurinjiza ubusa kubera uri kurarondera fake engagement. Iki rero gifatanye n'ikindi cyitwa spam. Guspamming account yawe uri kuvuga ugafata ama comment ugakopya ugumugira ama comment y'amakopiano ugumukopya ugira izi comment z'inkopiano canke kugusharinga mu magroupe menshi ku munsi umwe mu mwanya umwe. Gusharinga ntabwo ari bibi ariko bikore avec discipline. Mu magroupe 5 10 hagaca amasaha 2 ugasura ugasharinga handi hagaca umwanya ugasura ugasharinga, apana gufata umwanya ugasharinga ibintu bikatebe bikaba spam. Ivyo bizogutwara monetization canke bikwake recommendation. Iyo bakwatse recommendation urazi ko ubutakaje ni nkaho page yawe iba icitse ubusa. Turasigaje iminota 9, ndagusaba wowe utarakora sabone canke subscribe kubikora muri kano kanya kugira ngo tubane tuduga twimanukira tuva muri web 2 tuja muri web 3, tuva muri monde numerique tuja muri monde digital. Thank you very much, God bless you. Womuteramanye n'ubundi nk'ubusanzwe ni Mr Never Give Up. Reka tubandanye nikigira indwi. Nariko ndavuga ngo hari amakosa atuma, nico ca gatandatu, amakosa atuma aba content creators baronka monetization mu nyuma bakayakwa canke bakabura recommendation ikaba suspended. Muri iki gihe recommendation bari suspended ni nka monetization tayo kubera ko nta byose uzoronka ta recommendation. Mu gihe page yawe utakaje recommendation, mode professionnel yawe utakaje recommendation, nta mafaranga. Okay, abandi rero bakunda gukora ibi bintu by'ama AI. Izi AI zigakora ama video atagira value, ama video magufi, short video. Izi video rero iyo zitagifise valeur, yari ngufi cyane, yari très cool canke ziri ngufi cyane ziraba viral. Ariko hano reka mvuge mbekiriya gato, iyo ukora video za AI zikaba ari ngufi cyane ziraja viral, it's okay, uraronka followers, yes, ziraduza content, ariko ntabwo zinjiza amafaranga my brothers. Kugira zinjiza amafaranga uzohateba. Amweke ukora video ziri reka ngaruye kuri kano kantu, iyo ukora video ziri miwe ariko zitavuga icyo kirundi muguma mushira muri izo ngurube, muri izo kisinzi, I don't know, ivyo bintu muguma mukoresha by'ingurube niki, mugaguma muvugisha ikirundi, bijya muri ko murubaka community kandi y'ikirundi. Iyo community y'ikirundi nayo ni sawa mugabo ni washaka kuzogira ku rugero rwo kwinjiza amafaranga, nimba ubona konti yawe yakuze urashobora guhinduka ukagira video ndende gato zikwiza nk'amasegonda 50 30, zikwiza umunota n'amasegonda 30, it's okay, canke iminota 2 basi. Mugabo utwo video tw'amasegonda 4 tw'amasegonda 6 kugira uzotubone ko amafaranga my brother, hey, bizogutwara inguvu nyinshi, bizogutwara umwanya munini kugira ngo ushobore kubona ama views nka za miliyoni. Kubera ko izo video short video z'ama AI zitagira value, monetize ntabwo ziza kanga, ariko ziza kugufasha, ziraza kuza viral, zitume uronka aba followers. Navyo ni byiza cyane kandi navyo nkunda kuvuga ngo banza wubake account yawe, ariko iyo hageze kurondera amafaranga shiramwo video zifise value, zifise valeur kandi zisunuye zigato, zigera imbere, zifita nk'amasegonda ari hejuru gato. Yes, so abandi nabo bagakunda guhindura bituma bakwa monetization, barakunda guhindura ntuze ya payout account, ugasanga yarabinyuranije amazina agacagomba kuguma bihindagura, barakwaka monetization. Wewe shiramwo ibintu uri sure bihuye amazina kuri setup y'indani muri account hamwe na payout account canke bank detail account
canke tax ID canke identification numero fiscal bibe bihuye, umaking sure yuko ukoze ibintu biri ready, kuko niwaguma bihindagura ugira log out usubira nimba wanarose monetization biciye mu kindi gihugu bazokwaka monetization. Gira ibintu bibe stable. Okay, ikindwi rero followers, aba followers igihumbi, ibihumbi 10, ibihumbi 100, ibihumbi 20, ibihumbi 15, ibihumbi 8, mbese bamaziki muri mu content monetization. Mbeho kuba umuntu afise aba followers benshi ntaronke monetization canke kuba afise monetization afise aba followers benshi hari ico bifasha, nivyo ngiye kukubwira hano. Kuba ufite aba followers igituma abantu benshi barondera aba followers ni iki? No kubera yuko ntibivuze yuko abantu bakora abantu bafollowing canke ntibagufollowing yuko ata amafaranga winjiza. Iri sufi yuko ayiraba, amaze kuyiraba it's okay. Ari nabashobora kuyiraba ntagire follow, ni wazohomba kubera video izokurikira ntayazobona mu gihe atari mu follower wawe. Aba bantu rero bamaze kugufollowinga bigaragara ko baba bakunze content yawe. Ikindi Facebook yashizeho ino system kugira ngo iyo ushizeho video aba bantu baravye, aba bantu bagufollowinze nibo itangura kuyiha ubwa mbere. Ariko ni muri cya gihe ukoze video zisa na zimwe zatuma bagufollowinga, akeshi muzobibona iyo uhinduye content uza gusanga muri kada kano turabiramo ngo abagufollowinze uko bangana, abaravye video uko bangana, uza gusanga harimwo abaravye video abana araba non followers, donc arabantu bataragufollowinga, I'm very sorry, arabantu bataragufollowinga, hakaza kuba nabandi baravye video basanze araba follower bawe bagaca bavyandika ko bati bano bantu pourcentage zingana gutya nabaravye video ataraba followers bawe, bano nabo nabaravye video ataraba followers bawe. Mu gihe uza gusanga abantu baravye video ishasha washizeko ibice byinshi kwijana aba bantu bataragufollowinga, muri ico gihe wahinduye content. Bajya abantu bagufollowinze nibo basanga pourcentage arizo nkeya, wahinduye content no kuvuga ngo ijya content Facebook yabonye ko idasana yayindi bamwe bagufollowinga baraba. Hano hantu rero harakantu cyukora kavuga ngo bandanya kuri iyo video canke nimba ubona iyo video ariyo content yawe, nimba atari trending news usubire kuri ziya video ubandanye uraba video zarabwe cyane uzisubiremwo. Ariko ndavuga cyane yuko ze video isanzwe uri muri content yawe ukabona yarabwe cyane n'abantu ataraba followers, iyo video yisubiremwe incuro nyinshi, uyikore kenshi, wibande ku yameliyore, uyidevelope cyane, kuko aho niho nyene ukwiye kugumiriza, kubera ko nariko ndakubwira ko aba followers batumuronka views nyinshi, kuko nibo batangura kubona video bwa mbere. Iyo babonye video bwa mbere bagashira ko like, bagashiraho commentaire, bituma Facebook ici propose n'abandi bantu benshi za video zawe canke ya video wari upostinze. Rero aba followers barafasha, ariko sibo batumuronka monetization. Woshobora kugira n'aba followers ibihumbi 10, ibihumbi 100, ibihumbi 20, ibihumbi 50, ibihumbi 30 nturonke monetization. Kubera iki? Uposting ibintu bivira amategeko ya monetization canke uri mu gihugu kitari eligible. Iki kibazo ukeneye ugikemura narababwi urankontakita kuri +254 indwi 41 17 41 70. Icyo kibazo tugikemurira nawe ukaronka platform ya Facebook yinjiza amafaranga. So hano rero kugira aba followers ntibisigura kuronka monetization. Kuba ufise aba followers barashobora kuba bo kudugiriza amafaranga nivyo, ariko kandi kuba ufise benshi udakwije ibisabwa ntushobora kuronka monetization. Ariko aba followers umenye ko ngo barafasha, kuko nibo video iyo ushize ko video nibo bantu bayishikira ubwa mbere. Aba followers rero baba bakenewe, ariko ntibisigura ko bajya abantu baravye video batara aba followers, ntibisigura ko iyo video itinjiza. Irinjiza, yes irinjiza, ariko biza kugaruka ko ubukurikira nibashira yindi video ntayo bazobona, bazoyibona giturumbuka. Ariko ujya muntu yakoze follow azoguma yabonye izindi video nshasha. Ndanasaba umuntu wese amaze gushika hano gufyonda kare kajambo sabone cyangwa subscribe, ugafyonde ko tubona hano kameze nk'agakengeri, nako ugafyonde ko tubona ahantu handitse tute cyangwa all, ufyonde kugira ngo dushize ko video zivuga ibya Facebook monetization cyangwa cryptocurrency, system ya verification, KYC, ya application zikorana na crypto money. Dushize ko video zoyironka mu bantu ba mbere.
ndanagusaba gushira ko like, gusangiza abandi no live kugira ngo ishobore kuba yoshikira abandi. Thank you very much, God bless you so much. So reka tuje ku kintu kigira umunani, ngira wumvise akamaro k'aba followers. Nuko akenshi iyo ushizeho video bayironka mu bantu ba mbere, hanyuma iyo bashize ko like bagashirako commentaire bakayisangiza abandi bantu, Facebook ibona ko iyo video ari y'agaciro bigatuma iyi proposa n'abandi bantu. Hejuru navuze cyo gutakaza recommendation, iyo watakaje recommendation nubwo aba followers bawe bose boshira kama like n'ama comment, Facebook ntiza kubandanya irekomanda iyo video yawe abandi bantu. Bisigura ngo recommendation ni kintu gigize iki gikomeye cyane gose ugiye gukipinga, kukirinda ibintu byose byotuma bakwaka recommendation. Reka tuje ku kintu kigira umunani, ari naco nibaza ko ari cyo cyanyuma mu gihe twamaze gushikira umwanya twari twageneye ino live. Twongereho iminota mikeya, ndanasaba abantu baba bariho bakiza kuja kuri comment kugira ngo mushire ko commentaire ikibazo cyari cyo cyose wobaza, nimba dusamiye hagati twariko turarabira hamwe ipo umunani zijanye n'ingene umuntu ashobora kurotira amafaranga ava kuri Facebook akamushikira kuri mobile money yiwe biciye muri application yitwa PayPal iri bien verifié. Ico umunani rero niki kivuga ngo uko wokora content ifise amahigwe menshi yo kwinjiza amafaranga menshi, woyikora gute, woyipostinga ryari. Hano ni video yose wakoze neza. Iyi video yo ifise amahigwe yo kwinjiza amafaranga menshi, ni video wakoze iri original, wakoresheje isura yawe canke ahantu wakameye habaye ikintu kanaka ugakoresha ryajwi ryawe original na ya sura yawe basanzwe bazi kuri Facebook original, maze ugakora video y'umwimerere, video iri original, ivyose ibintu vyawe ukayiha thumbnail, kaga foto muhora mubona nkaka uri kurabona kuri live kajanye n'ibiriko biravugwa muri iyo video. Ico ni cyambye ni criteria ya mbere za gutuma iyo video, no kuvuga ngo iyo video iza kurabwa cyane, ironka ama like menshi, ironka ama comment menshi, abantu benshi bayisavinge. Hanyuma umenye ngo iyo video itegeza kuba ari ndende kugira ishobore kuba yakwinjiza amafaranga menshi, apana gwa video gw'amasegonda 8 gw'amasegonda 7 ubujya kugira bwinjiza amafaranga menshi. Hey, biraza gusaba kwiza kuba yarabwe n'abantu ama miliyoni menshi. Ariko ino video iza kuba ifise umunota, iminota 2, ikaba ifise ka thumbnail, no kuvuga kajya ga cover kaza kuri video nkaho uri kuraraba live, urabona kajya kantu nashizeho kuri live, kajya kantu gatuma umuntu yifuza kumenya ikiriko kiravugwa muri iyo video. Ndiko ndavuga ama critère cyangwa ama qualité ya video ishobora kuba yogira amahigwe, si imisi yose ariko ibice 70 kwijana cyangwa 80 kwijana bishobora ko bino bintu ndiko ndakubwira byofasha video wokora nimba uri monetize kuba yo kwinjiza amafaranga menshi. Ubwa mbere ni video y'umwimerere wikoreye, apana video y'uwundi muntu canke nubwo wa modify ntibiza kungana na video wikoreye yawe iri original. Icya mbere wumvise ko ari video iri original. Icya kabiri iba ari video ifise cover canke thumbnail canke kano kantu ujiza gushira kuri video iyo postinze, no kuvuga ngo umuntu ari karaca kuri Facebook ahita kabona kajya cover bakita ka thumbnail kuri YouTube, ariko no kuri Facebook ni the same. Kano ga cover rero karaza gutuma irabwa izingurwa n'abantu benshi. Ayandi mahigwe agira gatatu iza gutuma yorabwa cyane n'amasaha wayipostingiye. Si kesyo yuko yarabwe n'abantu benshi, ahubwo ni kesyo abantu bayiravye bari mu kihe gihugu, gifise RPM ingana gute. Nimba uvyibuka hejuru ku kintu kigira gatatu navuze, content creator bamuhemba bisunze iki. Hari views igihumbi ziharugwa kugira batangure kubara amafaranga. Ayo mafaranga bayita RPM, ariko agiye atandukanye bivanye n'igihugu. Biza kuvana n'igihugu kuko vya bihugu byinshi bitari eligible uza gusanga RPM yavyo iri hasi cyane. Ino video yeriza kugira amahigwe mu gihe yarabwe n'abantu bari mu bihugu bise RPM iri hejuru. Aho cyumva yuko yimba wagiriwe amahigwe karabwa n'abantu muri Amerika, swat video yawe ushobora kuyiha titre canke caption, icyo twita caption ukayishira mu Congereza.
iyo ni yindi karite ishobora gutuma ino video yogira amahirwe yo kwinjiza amafaranga menshi. Ni poe y'umunani ari nayo ya nyuma. Video uyihe caption iri mu Congereza, uyihe thumbnail, uraba amasaha wayipostingiye, iba ari video ishikana amasegonda n'imiburi 50 canke umunota, ibe kandi wayipostinze mu masaha abantu bari mu bihugu bifise RPM iri hejuru baza kuba bari online. Ako kantu n'akantu k'ubwenge, no kuvuga ngo uraza kuraba amasaha abantu bo muri Amerika, abantu bo muri Canada, bo muri Australia, bo mu Bufaransa baba bari online sangapi. Ako kantu n'akantu k'ubwenge, uza gucuraba ayo masaha, ugacuraba iyo bayita gute, bayita GMT. Uza kuraba GMT, uraja kuraba bimwe bita meridien, meme time, meme time. Ni kuvuga ngo nimba basangiye meridien de Greenwich baba bafise time imwe, uva muri Canada, muri USA, muri Paraguay, muri Uruguay, muri Argentine, muri Canada, muri Espagne. Uza gucuraba iyo mwanya mbega baba bari online sangapi. Abantu bakunda kuja online mu masaha yo kumugoroba. Ucuraba rero amasaha yo kumugoroba ko abantu bakora trading forex, murazi ivyo bita open market time. Ivyo rero bikunda kuba vyogiranira isano nizi platform. Ni kuvuga ngo nimba muri USA open market ya forex exchange nimba ibiri amasaha kanaka, bisigura ngo hariho n'amasaha yo kuri Facebook canke kuri social media abantu baba bari online, kuvuga ngo baba bavuye mu kazi. Okay, so mugire bavuye mu kazi niwo mwanya gupostinga iyo video uha amahirwe yuko yoshobora kuba yo kwinjiriza amafaranga menshi. Aha navuze ko ari video ishobora kuba ari mu buryo bubiri, ishobora kubikoza mu Kirundi ukayiha caption canke title yo mu Congereza, canke ukaba wakoze video yo mu Congereza bivanye na platform yawe, I don't know. So hano canke kabiri mu Kirundi, mukaba washatse yuko aba diaspora bari mu ivyo bihugu aribo baja kuyiraba bagaheza bakaguha ayo like, bagaha ama comment. Muri ico gihe iyo video ibifise amahirwe yo kwinjiza amafaranga menshi. Iki cyari ikintu cy'umunani ari naco ndangirije ko, kandi kirakomeye cyane gose. Ndagusaba wewe ugeze hano gukora sabone cyangwa subscribe, utarabikora ubikore muri kano kanya. Hanyuma ufite ugakengeri, ufite hano handitse tute, wemeze kuri tute canke all, kugira ngo dushize ko video kubijanye na Facebook monetization canke cryptocurrency, how to verify application zimwe zikora na crypto money. Tuzohora tuzishisha kuri runo rubuga Never Give Up TV Info. Wewe rero wakoze sabone cyangwa subscribe, niwo utangura kubona video mu bantu bambere. Reka rero ndagushimire cyane gose washoye kubana nanje, ariko muri kano kanya ni naringeze ku kintu c'icenda. Ikintu c'icenda rero nari navuze ngo ndaza kwishura commentaire, yico utashoboye kuba wotahura. Ico utatahuye ubaze muri comment, ndakwishura muri kano kanya live. Wowe rero uwashoboye kuba wobana nanje, ndagusabe ico utatahuye ubaze muri comment, uti mbega kino kintu gikorwa gute, bimeze gute, no byifata mu gute, ari cyo utatahuye. Ariko kandi nka utarakora sabone cyangwa subscribe uzogenda uhomba byinshi, ari cyo gituma ndagusaba gukora sabone cyangwa subscribe kuri Never Give Up TV Info. Ndarindiriye rero commentaire zanyu kugira ngo nshobore kuba nawo zishura kubo twashoboye kuba twobana. Ndabashimire cyane gose wewe washoboye gukurikirana ino live ukayibuka ugeze hano. Reka ndagushimire cyane gose. Ndabona ta commentaire muri kano kanya, ariko umwanya wose am ready kugira ngo nshobore kuba no kwishura commentaire zose zishobora kuba zobazwa muri kano kanya cyane kuri ino live kubijanye na payout account, aho navuze ibijanye na PayPal, aho navuze ibijanye n'ingene ushobora gukura amafaranga kuri Facebook akagushikira muri PayPal, hanyuma ukakura muri PayPal akaja kuri mobile money yawe, yaba ari M-Pesa, yaba ari Airtel Money, yaba ari MTN, yaba ari M-Pesa, yaba ari Rimikash canke iyindi yariyo yose whatever. So ni mwubwo buryo butatu navuze ingene dukora setup y'konte y'indani muri konte ya Facebook na payout account, hanyuma ukava muri payout account amafaranga akadushikira muri PayPal. Navuze ingene verify PayPal ufise ID ziri biometric canke passport. Urazi ko passport yo ibiri biometric. Okay, so reka rero ndabashimire cyane gose mwebwe mwashoboye kuba mwobana nanje.
uwo mwari muteramanye muri kino kiganiro canke muri no live nk'ubusanzwe ni Mr Never Give Up. Reka renda gusabe utarakora like, utarakora sabone canke subscribe ubikore muri kano kanya. Dusubire muri live yejo ubukurikira ku munsi wejo tubandanye n'iyindi live tunoganze buri kimwe cyose. Thank you, bye bye.